Bakunzi b'ishirahamwe BMBC twongeye kubaramutsa twongera tubaha n'ikaze mu biganiro vyacu nkuko musanzwe mumenyereje nitwa Ndayishimiye Adiel nkaba ndi umwe mu bakozi ba BMBC. Rero dusanzwe turangura imirimo haba hagati mu gihugu canke mu gisagara, aho hose umukiriya adutumye ko turahashika ntaho tudashika nkuko tugize ishirahamwe BMBC. Turangurira imirimo mu gihugu cose. Rero nkuko mubibona hano turi mu ntara imwe mu ntara ziri hagati mu gihugu nkuko mubibona, aho dusanzwe twagiye ku mirimo itandukanye, twarungitswe n'umukiriya wacu ari mu mahanga, akaba yadutumye ko twoza kumurabira ahantu yifuriza ko umugambi wiwe dushobora gukora neza hama tukawuhinyanyura hama nawe akashobora kuhagira inyubakwa nziza ya kijambere. N'ahari ruguru benshi batamenyereye ko BMBC ishobora kuba yoshika hariho hose. Rero turahashika nkuko mubona turi kumwe n'abagenzanyi twagendanye, harimwo umwe wewe novuga ko yarasanzwe nahamenyereye aho hantu. Reka nkuko usanzwe biziga abanza bidondore. Ego bakunzi ba BMBC turabaramukije nkuko mugenzi wanje Adiel yabivuze, je nitwa Nkurunziza Jonathan, abasanzwe n'umukozi wa BMBC akora cyane cyane mu gisata cyo mu biro, aho dukora bijyanye n'ivyigwa, tugira integuro zijyanye n'amafaranga no kuvuga igikorwa kanaka kizotwara hamwe n'ibicapo bijyanana. Rero ni muri iyo ntumbero twazindutse tuza aha muri kino kibanza mubona turi, ni ku nyubako isanzwe ihari mugabo ikeneye kuherahezwa no kuryohorwa kugira ngo tuyitunganye neza ishobore gutangura gukorerwamo ivyo yatekanije. Rero umukiriya nkuko babivuze ari mu mahanga yaratwituye kugira dushobore kuhashika turabe ibisabwa n'ivyankenerwa kugira ngo vy'ukuri umugambi we dushobore kubuheraheza mu buryo bwiza. Rero turi ngaha kugira dutore ayo madoni atandukanye azodufasha kugira ngo dushobore vy'ukuri kumugirira ibintu vyiza kandi nkuko abavyifuza. Rero ni nakaryo keza tuboneye ko kumenyesha n'abandi yuko ntidukorere Bujumbura gusa canke mu bisagara, oya, hariho hose, eka mbere no ku mavuko y'abantu wari wese yifuza kuhagira umugambi turahashika maze tukamukora umugambi nkuko abavyifuza. Kubera nkuko musanzwe mubizi nico gituma BMBC irafise ama equipe menshi atandukanye y'abantu bakora ibikorwa, baba bari ku matere canke abari bari mu gisata c'ubuhinga aho bavyigira. Rero turabanza tukahashika tukiga ukungene ivyo bikorwa ingene bitunganije, ingene bizokorwa, uburyo bizotwara. Ni nayo ntumbero yadushikaye no munsi ngaha kugira dushobore gukora ico gikorwa cyo mukiriya nkuko asanzwe avyifuza. Ego rero ni nakaryo keza twarose gushika ino, ni nakaryo cyo turonka rero ko gutumira ko n'abandi tubabwira yuko abafise ibikorwa bifuza ko bikorwa mu buryo bwiza ntibitinye, mbere n'abafise ibikorwa bisanzwe byarakozwe mugabo bifuza kuryohora kugira ngo bihure n'ibintu bigezweho kandi bikorwe mu buryo buhuye naho ibikorwa by'ubuhinga bigeze. Aha turahari kugira ngo dushobore kubibaryohorera. Barashobora kutwitura baba mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu, eka mbere no mu bindi bihugu igihe umukiriya adusavye turashobora gushikayo. Rero nico catuzindukanye, tukaba rero tubateye akamo mwese yuko mushobora kubandanya mwitura ishirahamwe BMBC kubera ririho ku bwanyu kugira rishobore kubakira ibintu vyiza mwifuza. Ego urakoze cyane mugenzi wanje dusanzwe dukorana mwishirahamwe BMBC no kuba uciutumira ko abo bose bavyifuza ntaho tudashika no kugatumba ahantu nyene dusanzwe umenga ni mu bitoki hose turashikayo kugira ngo dushobore gutunganiriza abakiriya bacu imigambi babifuza. Nkuko mubibona kugira ngo dushobore gushika ngaha byasabye ko hariho uwaturongoye kugira dushobore kuhashika. Rero uyo nawe akaba ari umwe mubo umukiriya wacu yituye kugira ngo ashobore kutwakira kugira ngo ashobore kunadushikana aho uwo mukiriya yifuza ko turangurira imigambi. Rero no kwita ko ari nk'umuserukizi wiwe muri uno mwanya. Reka nawe tumubaze ingene byifashe hano mu karere iwabo, n'ingene yabonye ibikorwa twashoboye kurangura, n'ingene we yatubonye ataranatuzi. Hama murakoze. Ku mazina nitwa Ntawutanga Mana kwihebura Jamali, hama nkaba naserukiye uwo muntu ari mu mahanga kugira ngo aba bantu bavuye mu gisagara ca Bujumbura bashobore kubona ikibanza nyezina bokorera kw'ibikorwa batumwe. Hama
manje kubashimira ku kigoro bagize bagashika kuko mu gisagara ni kure cyane ujino bazinduye baza kandi bari barushe ariko ibikorwa novuga yuko babikoze neza kandi ukabona yuko babikorana umutima mwiza kandi ata n'uburyarya buzohava umuntu yikeka. Rero ndabahaye karibu ngaha ku gatumba hama ku bikorwa rero ngaha uko bahasanze nk'uko ngira mubibona hari hasanzwe hubatse ariko hariho utunenge kandi nibaza yuko arico catumye umukiriya abitura. Rero kubw'ivyo kubw'indoto yari yipfuza gushikako yashimye kwiturira ishirahamwe kugira ngo ivyo yipfuza abe arivyo azobona mu nyubako ziriko zirabera ngaha hantu. Rero mu bisanzwe aba bakozi ba BMBC ni abantu bafise umutima mwiza kandi ubona yuko bafise ubuhanga n'ubumenyi budasanzwe. Murakoze. Nivyo no kwibariza gatoyi, none abakozi ba BMBC canke BMBC ishiramwe BMBC wahora uribona hehe byari bwabashikire ngaho iwanyu? Mu bisanzwe twe ngaha mu mihana twari tumenyereye abafundi basanzwe wanashaka bataba bafise n'ubumenyi buhagije. Je nahora ndababona ku mbuga ngurukana bimenyi canke ngiye nko mu bisagara nashobora kubona aho muba muriko murakorera, ariko ngaha ku gatumba kabisa hubakanye n'abantu basanzwe, ari naco gituma mubona hariho n'ivyononekaye, ari navyo vyatumwe namwe muza kugira ngo mushire ku murongo ibintu. Reka rero tubandanye dushimira abo bose abakunzi bacu babandanye bakurikirana ibiganiro vyacu bica ku mbuga zitandukanye dukoresha, nk'uko musanze muzibona ngaho musi izo mbuga zacu. Mubandanye rero mudukurikirana haba kuri Facebook kana ku rubuga rwacu rwa BMBC, reka ndetse aho hose mubona ibyo biganiro byacu tubicisha. Hama ico nokongera ko ga Jamali, wewe musangwa hano, ni giki none wobwira abo bose haba ngaha mu babanyi wanyu canke abandi bantu, wobabwira iki kubijanye n'igihe bifuza kurangura imigambi yabo, bokora iki? Jewe ikintu ca mbere nobwira abandi bantu bose bafise icifuzo co kubaka canke gukora imigambi ijanye n'ubwubatsi ngaha mu gihugu hagati canke mu gihugu cose, ica mbere nuko iri shirahamwe BMBC ari ishirahamwe kwizera, kuko ndabona yuko nk'ibikoresho bimwe bimwe vyagiye birakora bashobora kubona bati iki igikoresho ciza si c'akamaro kirashobora kubononera. Barakwereka yuko ibikoresho bikenewe kugira ngo inzu yawe izobe ikomeye kandi isa neza, mu gihe abandi mubatumye bashobora kugura nk'igikoresho kiri ku mahera makeyi canke ca feki, wewe ukazosanga umugambi wawe waranguye utazoramba canke usa nabi. Rero mubahe amahirwe babakorera ibintu bisa neza. Urakoze cyane. Uti nibiture BMBC kugira ngo ishobore kubarangurira imigambi yabo Neza mu cane. buryo bwiza cyane. Natwe turahari, turiteguye kuri uwo wese yifuza ko dukorana umugambi kanaka, yaba ari mu Burundi canke ari mu mahanga, kutwakura kuri izi nimero mubonaho munsi ziriko zirahaci, haba kuri WhatsApp turaronkeka, eka ndetse no kuri izo mbuga zose mubona ngaho munsi, murashobora kutwitura muciye kuri iyo mihora. Hama iyo mwubatse mwubake neza hamwe na BMBC. Murakoze.